abo basiru bavugisha ibigambo turekane nabo tuvugisha ibikokwa mutima nico yifatanirije nawe ushobora kugitandukanya boy kubanyo my body fire boy kubanyo my boy. Music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show. Hatari kabisa, ndakubwiye ati hatari ni ibintu biba bije binyuzuza binyinjira kabisa navyo si bindi ni like kubwiye ati like uzawumva umuzigo kuva muri Empire Avenue. Uyu munsi niho igihe cy'isaha 2:43 ku kadomo niho umuzigo twaza twumva ngo bang kuri YouTube. Abarundi sinzi bari barindiranye igishika ico gikorwa bose bahurumbira kuri YouTube kuraba ico gikorwa rero kiba caranzwemo abantu bagera kuri 4 ni Satbi dutangura tubona neza na neza avuye mu umuduga utamenyerewe cyane nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Numuduga ukurikiranye neza nga urabona neza yuko ari umuduga ukaze cyane, umuduga ubona umengo ni studio ya Bejeko, aho Bejeko isanzwe iri ifitanye amasezerano ico bita partnership na Empire Avenue. Murazi yuko Empire Avenue itigere sinyama kusezerano ngo dukorane ngo nzoko, no, ni partnership, murafashanya ko mwabashaka mutera imbere mwese. Iyo Bejeko rero kabari studio ibikora neza cyane nkuko mubona indani ingene vyimereye, murabona neza ari kwa ibintu bikaze cyane biri ku gwego kabisa. Yes, urabona rero neza yuko Sadbi asohotse aba hico bita presentation. Twende umviriza Sadbi nga ingene yinjiye, umviriza in a party you know what it is. He's Belle9ice, Bainturo. Urabona neza yuko Sadbi yasutse muri wa muduga, director nawe akaca afata kamera akazunzagiza akagaruka agasubira, tuza tubona Bainturo na Belle9ice. Kumbe bari kumwe bari kurujya muduga nyene. Ubwo buhinga buratangaje guys, ubwo buhinga buratangaje. Abenshi bariko baravuga neza yuko kenturalization, kentura ma video, kentpi wa mundi nyene, wa undi musanzwe muzi ariko arahindura ibintu guys muri Buja Flavor, ariko atuzanira ama video tutari tumenyereye, aho abandi badere tubona hirya nino location zidahinduka, amakara gumarajyanye, ariko kentpi wewe urabona neza yuko ama video atigera sana yandi. Murabona neza yuko iyo video yakozwe ari video yakoreshejwemo uburyo bwinshi cyane. Mubona neza yuko ibarabara rya Bujumbura Cibitoke ryugawe mu kiringo cy'isaha yose, rirugagwa mu gikorwa cy'abana b'igihugu, aho abanyagihugu bo muri ako gace bahavuye baravuga ati no ni mudufashe na twebwe tubandanye indi mirimo. Aho mubura neza yuko ibarabara baryugaye umwanya muremure cyane. Murabona neza yuko ari barabara rirerire gose, aho Satbi Empire Avenue yari yagigaruriye, aho rero abanyagihugu bo muri ako gace barasaze baravuga ati ibintu biraryosha, ariko ni muduha kanya natwe muzoba mukoze cyane. Muri video nyene ubona neza yuko bariko barerekana ubwiza bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Urabona amabarabara ingene asukuye, urabona neza imirima ingene itotaha imeze neza cyane, aho bavuze ati ivyacu birakomeye cyane, ivyacu birarenze, nta mpamvu yo kujabuka hirya nino tugahayagiza ivy'abanyamahanga, n'ivyacu biraryoshe cyane, birarenze. Bagenzi ku munota wa mbere n'amasegonde 3 ku kadomo turabona Bainturo ariko araririmba, ariko arafiringa indirimbo, ariko hakaba ari akantu hinge gato raba nakantu kanditse ko shampoo, Satbi shampoo. Eske ni shira hamwe ni company ya Satbi ijejwe gukora ama shampoo ko turabona garagaye, ariko tukibaza duti iyo nzu bayikoreye mu iyo video ni nzu nyabaki?
n'inzu nyabaki aho iyo shampoo ya Sadbi yo birimwo. Eske aho umaze kuja mukunzi uramaze kubona iyo shampoo ya Sadbi iri mu nzu guys ni ibintu biriko biradutangaza cyane muri iyo video tutari tumenyereye mu ma video yo ngahi wacu i Burundi. Yes guys, reka tugaruke gato kuco bita full swag nitworeka twiratira ivyiza by'abana b'igihugu kuko barabikwiye. Turabona amaluk yatandukanye urama Bainturo hirya nino hindura amaluk yisukisha ariko imishatsi ashiramo amanzira atandukanye. Aho ubona Belle9ice kuma plante y'ubumesha cyane aho aba baririmbyi guys basa n'abaririmbyi mpuzamakungu. Uvuze abaririmbyi mpuzamakungu urabona neza yuko abaririmbyi ba Empire Avenue kuri swaga birekura kabisa bashiramo uburyo bwinshi cyane kugira n'abanyamahanga bemere neza yuko uburundi bufise creativity nta kindi. Ico noco kaba kigigwa n'uburyo. Urabona tatuage atandukanye ya Belle9ice. Urabona tatuage ku gikiriza cha Belle9ice. Urabona tatuage ku kuboko kwa Belle9ice, tatuage ya Scorpio nagakoko gakaze cyane. Belle9ice rero akaba yarabiciye biracika muri iyo ndirimbo. Tatuage kuguru yo musanzwe muyizi. Ivyo bikaba bigaragaza umuririmvyi mpuzamakungu, muririmbyi yatahura ico bita industry, aratari ico bita kuba mu buzima bw'ubustar. Guys, ino ndirimbo ni indirimbo itambika cyane aho hari amapost imbere indirimbo itarasohoka twabonye ngo izotambisha n'iziri mu nda. Twebwe rero turavyiboneye kuko creativity bazanye. Urabona neza n'abadansere ko bambaye neza, abadansere batamba neza, abadansere babizi cyane. Abenshi twabarundi abadansere dusanga nabahani wacu nyene Burundi. Abenshi bamwe bibaza ngo n'abadansere bavuye hanze ariko n'abadansa bahanye ni wacu Burundi aho babica bigacika. Urabona yuko ari indirimbo itambika. Aho iwanyu muri ko muyitamba gute? Jewe ndiko ndayitambuku tap kubita kamata. Urabona neza yuko ari indirimbo iri kirandyohera gose cyane aho mu masite hirya ni nuguma wumva ngushira mu ya ndirimbo ya babahungu ba Sadbi wa mugore wa Sadbi na wa muhungu wiwe bandyoheye cyane mu makartie hirya nino. Dutandukire kuri Belle9ice. Yes, Belle9ice urumva neza style azananye yuko ari style iteye ubwoba cyane, iteye ubwoba. Banza ukurikirane kwanza Belle9ice umvirize ukungene agucana, umvingene yakira kwanza beat umvirize. Yes, Belle9ice muraje kumviriza ukungene yakiriye indirimbo. Ndatanze ubutumwa guys, ndatanze ubutumwa kwa Sheba Kalungi, Bazuchu, Banandi. Ndatanze ubutumwa yuko hange uyu mwigeme agiye kubifuka ariko tugasaba n'uburongozi bwa Empire Avenue kuturekurira uno mwigeme guys, ntagarukirize ngaha bamusunikira ibikogwa yemeza Uburundi n'amakungu n'umwigeme. Uburundi bwose buvuga duti turatunze kabisa, turatunze. Umviriza ingena hindura ritme, umviriza ingena aja muri raga, umviriza ingena afata afrobeat neza kayikubita bien, ukumviriza neza yuko ari umuririmbyi akomeye arafusa indirimbo arayiririmbiye ko nk'indirimbo yiwe kabisa. Tukabutsa guys izi sitting tuko turabona muri video ya Belle9ice. Dore raba umwana guys, raba umwana ingene yicaye hano umengo siwe. Abenshi bamye bibaza ngo yobari ngo Nicki Minaj niwe tuzi kuri izo setting zuko guys. Raba Belle9ice ukungene look yiwe igaragaza nk'umustar kazi, nk'umuririmbyi amazi imyaka myinshi cyane mu muziki, naho akiri umuririmbyi atarubaka izina cyane ariko Empire Avenue yamukujije yimushira ku rugwego nawe nyene adatahura guys. Aho nta kintu wovuga nawe kabisa, aho nta kintu nawe wovuga. Belle9ice aho uri hose ni wubahwe, uranyemeje. Bainturo biraboneka neza yuko yambaye reka turabe gato ino koti ko atari ya koti mvyeyi tumaze iminsi tubona hirya nino.
no ntabwo ari yakota ahubwo n'indi koti iri mu rundi rwego rutangaje cyane. Ni koti tubona neza yuko yazanye kwanza base ikomeye cyane, yazanye amajambo menshi cyane aho umusore wacu yari yagize ubwoba ariko Imana ntiramureka, Imana iracamukunda. Guys Bainturo mu mavideo arica agatabura dore ukungene ngaho babica bigacikana Belle9ice. raba ukungene kamera drone zikora ku buhinga butangaje cyane. raba guys ikanzu Belle9ice yambaye ni kanzu nini gose, ni kanzu ishobora kubipima imetero 10 hagati imetero 10 na 15, aho ari kanzu zisanzwe zambara abamarikia murazi neza yuko ari abantu bambara impuzu ziri ku rwego mpuzamakungu. Belle9ice iyo mpuzu twatazi naho yayikuye, ariko vuba tuzo bagenzi turabona neza yuko location naho yatanguriye atari iri kirarangirira. Urabona neza yuko birangiriye muri alimentation, ubona neza yuko bagenda bagira bwabone bwa shushu. Belle9ice urazi yuko mu gutanga care arenze cyane. Bainturo mu kugara aragara kabisa, ariko sabi sorry sana satura, sorry sana kabisa, ntufuhe mtama, ntufuhe. Ni kazi mzee, ni kazi kabisa. Yes bakunzi ba Belle9ice TV, reaction yacu ikabirangiriye ngaha. Tubabwira ati nimbonde mudukurikirana, ariko tubibutsa gufyonda subscribe kuri Belle9ice TV. Shirako comment yawe ngaho kuri iyo video. Ino video irarenze canke ntirenze, shira comment yawe kugira tubandanye tubaha umunyenga, tubandanye turyoherwa twese. Bye bye, yari kopie kore. Ciao. Music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show.